Igisusu ni kinini ku buryo udakwira. None cameraman ninda dusuguma kugira tudohode. 23. Ndiko ndashaka kumenya iyi basirashika 23. Simaka ivyo shimyaka gusa yo gukundana ndayifise. Niyo kugira mariage ndayifise. Yo yose urumva rero nta kintu Utegekanya kugira mariage gyara. Naho nzi uko nta sinzi ivy'Imana yanyandikiye. Sindabona plan yanje Imana yaranyandikiye. Ivyifuzo ufise kuri mariage yawe ntihazorenge gyara. Kwifuza nica. Komera. Okay. Yambitse Impeta umuntu. Oya, antuka ndibaza na abakobwa bakora muri TV yanyu. None ubona abasutwa? Gaje ariko mvugana nawe wese mvugana nawe byakora. Turabagenzi yani. Sha. Oya vraiment ntiwatwumvire ko biref nta bihari. Hapana. Nta max nkubita ukisimbira gusa. We, twubahana. Duhere ni tune kugutwi. Bon. Kubera iki? Hari abashirako ka. Yegwa ndika kwitwa ni kumenya. Nukureka rero kwikomplika ibintu bisanzwe. None gukundana. Ko turi gukundana challenge namaze guhura nazo. Hariho kubeshwa kurakunzwe mbe kubeshwa. Kwe gutemera Saudi. None Saudi tumumenye vuba. Ndamwemere nubwo bafise ibikorwa bimeze gute hari wamutanguriye ozi. Niwe muntu wamutanguriye niwe muntu tufuta nkuko ari umuntu yatuboneye izuba muri akazi mu bakobwa. Niwe muntu turi kuye ku respect nubwo bafise ibikorwa bimeze gute Saudi canke wundi wese canke jewe. So nshaba ngomba kubera ngo nina ozi. STV every story matters. STV fans abantu rero twe twivukira hariya hari ubuntu tutaciyemo mu bwana ibi bintu ni vy'ikizungu bije twe twarakuze je nkavunika riwari wa fyu mana ndapfuye no muvuga bwo nunavunika mama yambyaye nkomeye acha mbona ndikimuga yo jere ndabatera inkuru nje gukora igana n'umukobwa mwiza umukobwa afise taye nziza ndibaza murabibona kuri ekra za STV ariko rero cyaka kantu numva ngena ndakagize yo mbwira simvunika bya seri yo ingogira rimwe turaba mani ngira bya vrai mvunisi urabivuga yo gaza bya vrai simvunika ubu no chamvunika we reka ndabihevye aho yo niko ndiyumvira iyo bontorera ntaco urabigira wowe bishoboye je navyo shobo ndabihevye abakunzi ba STV jere ngo ayintinyi Igisusu ni kinini ku buryo udakwira. None cameraman ninda dusuguma kugira tudohode. Fata rero nanye ndagusange. Fata kwanza no. Fata micro nuriri. Uravuga rero. Yes, bakuzi ba STV muraho rero meze bien, Jenny fresh nkuko mubibona ndi mu munyenga ucamubibona namwe okay. Rero nkuko mubizi na do creation kimya ndi kumwe n'umwigeme muramuzi cyane ndabivuga byose. Okay, muramuzi cyane mu manyanga mu vyiza muki ariko je ndamuvuga riwalo liwe niko Mboso yavuze. So yitwa Nana irindi niryo nyene oya ari akazina ko bakuzi ko no muri ya mabi yose amabi ayaye so ndabaha ikaze kuri STV nkongera nkabashimira mwese mudukurikirana muri mu micungararo gitandukanye mu Burundi wacu muri Afrika
RDC, Congo, Tanzania, Rwanda, mwese muradukurikirana, Kenya n'ahandi henshi, Zambia n'ahandi henshi, Arabie Saoudite sinzi ko bavuga Arabie Saoudite, za Oman, za Qatar, za ni muri Asia muri rusange, za Dubai, abari Amerika, Europe, turabaha ikaze tukanabashimira cyane kungene mufata umwanya mukicara ku ma ecran yanyu cyangwa ku matelefone yanyu, nuko muradukira commentaires zanyu turazibona kandi turazishimiye cyane. Urahawe kandi kaze, reka ndagusabe uri kurankurikirana uri kumwe n'umudamu wawe cyangwa n'umugabo wawe cyangwa n'umugenzi wawe, muhereze 5, ariko nagiye ko yandi kumwe n'umugigeme mwiza cyane kandi muheze 5 hama dutangura ikiganiro fresh. Isawa rero fresh introduction iraryoshye nyene ni bon uri mu munyenga ndaguhesha wereka andire usukubita abantu n'ubu uri kuravuga nkubitanda ndakubita wo kubisi ibya mukobwa hari ivyo tuviho ivyo tukaba tuvyihoza ariko bavyumvise ko ari wewe nyene ni bon rero meze neza sawa hajya ndakubaze ufise imyaka ingahe? Ufise myinshi ingahe? irenga umwe bibaze kuba myinshi refsi ashikara 23 ego canke ufise myinshi wavyemera uko abakobwa nimuvuga imyaka nta kamara turayigaranga muntu yawe simaka reka identité ari gibeje nyuma y'ibintu vyagiye birakuvugwa ko ntituza kubisubiramo uno munsi bacindi ko ndakuramba umengo umudayemo ari gentil ukuntu pourquoi abijya vyakuvuzwe kandi uri umukobwa ari gentil ibi byo kwanza bijya nyenda bivuga ukambwira mvuge ndavuga oya tuvyiho kubeka ivyakubaye ibi basi nikiye wize muri ibijya bintu vyakuvuzweko none nta kibi cari kirimo kiretse abari ko barabibona umengo ni kibi twe nta kibi twakoze nta kanenda bivuga ko sivyo byanzanye nta rusaku nkuko nkeneye ko ibintu by'abandi ntazi kuko je siho nari, ariko rero dushaka kumenya neza wewe uri mushasha muri game cyangwa uri mukambwe utahura iki muri wemera iki muri ibi? Ndi mushasha nta gihe kinini ndayimaze. Urabikunda? Abantu babirushimira cyane kuba aho ugeze hariho hose ugeze, abantu babiri urumva boshimira cyane cyangwa ubona ko ari bo bafise power kugira ngo ugere aho ugeze. Cyangwa nshimira bose nabangida abampanura bose muri rusange. Kugida bisigura kuhanura? Jean abanyereka inzira nziza. Kwereka gendo. Abanyereka inzira nziza bimeze uko umva abo nibo muri rusange nibo nshimira. Abandi kera twumva sinzi ko ako kageso kaheze umukobwa agiye muri bijya bintu egare abayagasutwa agiye muri bijya bintu egare kugumagendana n'abantu babasanisani. Wewe gute nibiraba? Oya antuka ndibaza na abakobwa bakora muri TV yanyu none ubona basutwa gaje ariko mvugana nawe wewe sinivugana nawe ndiko ndago example ko batuvuga ko siko biri rero maybe nabo barabavuga rega bavuze egare ko ntibisigura ko bari ivyo nibise n'ibintu bisanzwe bige kandi barabivuga muga sivyo zacu akanyengura kumva bien sino bisanzwe nawe ko abana ariko razije ko kuva mvuka ariho ryamimengo ndozi pembe yari no kwishure twe twiga ku mashure nta bintu by'ivi vya ipi cyane twize banazo navyatari mugabo pembe ya kweli ntajye uvuka he singombwa ntihakenewe tuhavuge urahazi umuntu wese arakunda havuga ntaco mvuga honze ushawe kurantunze kwihenda kube kuize ko nza kwihenda kandi no oya nimba uhazi reka abakunzi bayi bahamenye muga nimba atariho naho ni nabambeshe urayazi ni kuri kwimana urambeshe havuga nimba uhazi nimba gusa ashema toza sinzi yozo barayakuye uvuga muri ya ntara bavuga ngo bavuga ko tugeze twishi utuhe ni yahe ntara nurakunda amahera urayanka wowe urayanka amafaranga baca bumva havuga none amafaranga urayanka ariko ni nkuvuga ari baririmba mu ndirimbo none hariho atarayumviga ndirimbo havuge bo ntaco kutayivugiye nta kundi ndahasimbye ko abantu bahatawe ntaho batawe uko ntaho bazi none je ndashaka kumenya hajya ubwiza bw'umukobwa kuri wewe nubuhe? Ubwiza bw'umukobwa buri ku mutima pana ku mubiri. Nta kamaro ko uripodora urigira iki podora umutima indani. Dega ibisi ivyo vyerekana ngo umukobwa ni mwiza bijya vya make up nini na nini. Inge ni mask. Umvuba aho kumunwa rero ni mask waduteye. Iyi ni mask. None umunwa wanje usi original nivyo nasizeho. Katugesho kwanza tudode. Ako kitiruka cyane ikiboro man. Yo mucocika. Nkubugicitse. Ariko turabaza twapfuye kurira
nta no kumenya ati mbega irakomeye ariko ubu niwe babara cyane mufise ibisusu jewe shandumu je narumye je ntaco noba kwanza ni bon rero ubuzima busanzwe ni fresh I'm good je nsha tuyage twamenyanye ryari sha l'année passée igaje nshaka kunyibuze je narashaje kwibagira ni boko ni umwaka uheze rero kweki twamenyanye mpamvu twamenyanye nibuka urishimira kuba tuzinanye ntaco bitwaye ko nta kabi ya couple hage nande simpaka ngo umumenye ko biraza ukundana n'umuhungu umwe ariko ego uramwizeye uranyizeye byakwe bwawe n'ubusanzwe uri ya couple hage none nta myaka mfise gabashe kukunda ntituzi imyaka yawe sawa iyo mfise yose mugira nyemera gukundana se kuvugira arenga 22 23 ndiko ndashaka kumenya iyi basirashika 23 simpaka ico c'imyaka gusa iyo gukundana ndayifise niyo kugira mariage ndayifise iyo yose urumva rero nta kintu utegekanya kugira mariage ryari naho nzi uko sinzi ivy'Imana yanyandikiye sindabona plan yanje Imana yaranyandikiye ivyifuzo ufise kuri mariage yawe ntihazorenge ryari kwifuza n'icaha komera kumwishura uko nyene ni bon kera ni wari uzi kwishura uko ariko waraje amanutse warashitse nk'umufuko w'amakara amanutse mvaye ndavuga ubu rero ndi seri mana yanje no kuri nta kabivuga ni bon uri umukobwa mwiza asa n'umurundi kazi baranakubona tuko turanidodera turabagenzi yanje sha oya vraiment ntiwatwimvire ko biref nta bihari ariko ni bon we n'umusheri wawe umeze fresh sana nigikuwa mukundi turamukundi arankunda akunda ikindi kuru niyico umuhungu agukunda bien akwitaho nta kindi akanakwitwararika sivo hivyo mukavura mukabeho hose mukayashi mukamuri kumwe simpaka no mu bihe byose nshatse kuvuga mu bihe byose ibihe by'imbeho n'ibihe by'iyasho ego barakwa kumenya ibihe by'imbeho gusa sivyo gacha bigenda neza ari sawa tu sawa rero wewe ufise amashuri angana guti aho ugarukiriza canke aho wagarukiri canke aho ugeze aho ngeze ndi mwaka wa nyuma wa universite ntukunda gusiba oya from jecho bantumye d'abord n'ishuri kandi ndazi yuko ishuri ari ikintu cambere ciza muri akazi ko guhostinga mu meza ngahe ugeze muri media nimba ari 8 sinzi kubera iki none ni ibikorwa vyiza kandi vyinshi haje wagiye hariho evolution donc hari akantu kahindutse none utahaje wahora hose ni bon du moins hose bon hose ntihovayo uje handi sinavuyeyo rega uno ndakora hose habiri abakozi bakomeye bakora hano habiri none cyane ariko ziya televiziyo ziravyumvikanaho cyane gose bakaguhemba hose cyane nizo umuntu hapana niyo system kwiteye ubwoba hapana ni ibintu bisanzwe je nta murano ndandikora hano habiri nta no sinzi bazokura bambwira ngo heba hariya ngo ndagutware bivana rero ingene mumvikanye mwebwe nyene okay bazire jesha cyaranje twiyagire vyonyene nta bire okay wakoze kunzana aha no kudoda je rero ndabirusha kayike gahagarara nshaka kuvako ufe kuje mveho simba nuko Chino simba nukuri genda gana kibazo unzi nusure gaho ndakuza ari amaxi ndakuzima wewe amaxi yogani hapana nta amaxi nkubita ukisimbira gusa we twubahana nuhasimba simba rero cyo ndaguha desa ko desa min 100 francs afise 200 francs ça sonne assez match fresh du tout ko bien good na marori bakora bien kidogo baranzi ega rimwe tu kuri STV nibakuza uri mudada rero sha agizene kurangi umutima rega ciye ni agizene none bivuga ivyagize bivuga ivyagize ego uri umukobwa mwiza no kuri kururuke bakurabe ne ndi mwiza nk'abandi ariko bisanzwe sinavuze ngo uruta abandi bose gusa hari haba uruta maybe sinzi abyonze bon wasize iki mu maso none kim gafondo tanyene gake musarisha kahetse nka masavre muri mukabare umuntu w'umukobwa uri mu kabare amasaha 8 bisigura iki bivuga byose
vuga ni wanzaye jewe eh naho nzira n'ukuri kw'Imana ndurabivuga n'ukuri kw'Imana ndarahiye kandi watse no simbira hariya n'ukuri simba abantu b'imwaro jeno asimbasha n'umshini tumalize ipinirwa kushimama nega jana satu yagira inyene birakwiye none gihagara gute kiboro bagenza gute reka ugihagarika ubwisi oya nigisha guhagarika fata ngaho we ni ngobo umva ni jowe ko nazifise yo kirasimbye yo ego ari kumva nawe yusimba cameraman nabishemwe tuko turasimba adabishizemo ho cameraman ega ugegera inyuma oya simba bien yo cari kinayase simba byaseye simba ba nazo gusanga dahi mari kani okote yawe sinacho nabaje twashutse kamera mari bisusu cyabonetse bien we aho uri kurekera byose kurerekana jeyo umudada ameze bien atuje atesa c'est vrai nutuje oya atesa mo good atesa vrai tukura naberewe kandi sinabwa bivuga asante twigisha natwe kubigo nk'abandi wowe nubona ruberewe wari ubwabivuga ubivuga rero kameramani mwegere gatoya umuhere hasi uduze pole pole hama hari ikintu ngoma casigurira cikiye ngoma usigurire tu ibintu bibiri bibaye bibiri cya gatatu nikiraro kameramani mwegere bien n'umukobwa mwiza nukuri manura hasi umuhere hasi bien turabe neza kameramani subira kandi duga rero duga fresh fresh bien urumva aka kantu gasigurika kaka aka kuhuro aka cameraman naka bakitani bari chevier nuko chevier chevier okay gasigurika kuri wewe mbaza nutu no ndakuba ndaduga nemera here hasi ni nkuko nambaye rero rutu nikubego oya kubego yego okay hama kwa aka hana hasigurika impeta turayo kwanza impeta ndayisome ko netse indomeze ni gusoma tu kankure oya sinda kwambura ni kuraba okay Yambitse impeta umuntu aho mbe hasigurika aba dote canke uri fiancé mungu rero wakwameze aho rero wowe waragize dote oya ufise umufiance Niyo umufiance utabutubwira izina giye baraba none mushaka kumenya kugira habiye oya basi alphabet angura oya simpaka na alphabet twesha tumumenya oya rero simpaka muyi canke n'umusani cyane umusani none gare nibiki ibintu bisanzwe duhere ni tune kugutwi bon kubera iki hari abashirako ka egwa ndika kwitwa ni kumenya nukureka rero kwikomplika ibintu bisanzwe none bose barambara amarira nane oya biva no kugegore ku muntu nibyo nashaka kumenya no kuryoherwa vyakujemo gute kuko turazi kutabivuka sinabivukanye narabikunze nizihe challenge maze guhura nazo mu buzima kote yo gukundana hamwe na kote y'akazi ukora no munsi cyangwa y'umwuga ukora no munsi kote yo gukundana challenge maze guhura nazo hariho kubeshwa kurakunzwe mbe no kubeshwa cyangwa gasanga uri aho uvukanye ruguru tu ikirundi urakizi niwigirisha kurambaza ngo mbe ne kubeshwa hariho Jean nashobora kuba ndayivuze mu kirundi kitari batari bose bavuga Bujumbura uvuga nga munyakabiri zo bimvyi wakomenya none uvuga yo avendeka hariho usanga muze kubesha umuntu akakubesha bagukunda atagukunda ibintu nk'ivyo uwo muntu yabigukoreye none bimeze gute uraca mushavuriye cyangwa aramubabariye cyane n'ibintu bisanzwe tuvyitwaramo gutumaze kubimenya none umva wo vyitwamo gute cumubisa hama mukore kote yujya mu gukora no munsi wa journalisme gucana n'abantu benshi maybe hari abagutera imistari hari abagira iki hari abakunda shape yawe hari abakunda color yawe taille yawe sivyo en tout cas bon c'est vrai teye kubesha uri mwiza kandi ivyo ndabivuga bivuye ku mutima parce que uri mwiza nyene Imana yasanzwe turemana twese ubwiza maybe ariko uri mwiza tuna kandi ndazi nawe uri fier navyo ni bukebuke nyene kote rero y'umwuga challenge maze guhura nazo sha sinyinshi cyane ko nta misi myinshi ndayimazemo challenge no kwifuza kwana n'umuntu ntumuronka canke hariho nyene n'ibindi bintu mugosanga ni ibintu bitoye muga hanini cyane ni kwifuza kwana n'umuntu bica bihurirana nuko uwo mwuga canke ako kazi kamazemwa igihe gito bica bivana ntibakwemera Jean muri make vuga ati wewe ubanzirindire nina nini bwa bwiza barabwirengagiza gavatsi we tekana bwiza bwahihe mukazi ko tabwiza bukonta barayibikogwa kwe gutemera Saudi
none Sauda tumumenye vuba ndamwemere nubwo yafise ibikorwa bimeze gute hari wamutanguriye ozi niwe muntu wamutanguriye niwe muntu tufuta nkuko ari yatuboneye izuba muri akazi mu bakobwa niwe muntu turi kuye ku respect nubwo yafise ibikorwa bimeze gute Sauda canke wundi wese canke jewe so nshaba ngomba kubera ngo nina ozi tukumwuba Ozi apana ozi gusa ozi toto moya wego yubahwe alala nawe wubahwe nyene yewe ndakunda ikiganiro nk'iki gwe duheze ngaheze oya cameraman kata akati ega si wo mari ikiganiro ngenda kimara heza rero zanana kwaza heze mpeze amate kuzi kuri STV naya STV imivumburo kwe kama mbeni imivumburo muravumbura yewe ko nta kuvumbuye naje neza niwe ko tubeshe je nagugupasura andi mvumbuye wari kugira iki kugupasura ivyo uvuze barabizi si gihambere bavyumvise rega wari kugira ane oya basi nagushavura from Chindora nagushavura ari kumpazo nagusa je ni wompazo chambe ntuzi no muhira kwanza mbega wontura he tiyo siri ntahuze tuve ngaha dupinze nzokuvumbure ukabona ndashize ngasi aho yezima nzobikora Jesse mpingira mbere ya kamera mbangiye tupinge nzokuvumbure wef amisi simbaki wanyu simbakaye niba uri kurasoba niba uri kuragira iki minda kuvumbua tu tupingire oya niba uri kuroza ivyombo kamu ko mugikwembe tuvyoze kandi ikigongwe direct tubireke vyaheze sabi ikigongwe rero kubera warupinze urashaka gupinga umuntu w'umugabo nka jewe ushaka gupinga n'umuntu w'umugabo nka jewe sabi ikigongwe nka jewe sabi ikigongwe rero umugore nkanje STV, every story matters.